Sheri ugiye ko wihuse kugenda naheje kwitegura. Sheri birahindutse baranyefunye ku kazi. Sa? Sheri kubera iki vyamaguke ariko kubera iki wandetse nkitegura gutya ko sumbona ntubimbwire. Oya sishobora kuvyemera. Please ndakunda turavugana ku mugoroba. Sa? Oya sishobora kuvyemera. Sa ndakunda Sheri. David! 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 Sheri karibu ku meza. No Sheri namaze gucerwa ku kazi Sheri. Sa Sheri urimo so mubigenza gutyo kandi ndakuravye neza wewe urimo tubisa. Sa gute Sheri? Ofisi undi mugore. Sa bebe. Utegereza ko ofisi undi mugore. Ego. Ndaga naho kazi ugasigara uri. Kandi ndakubwire David ndakubwire neza ivyo unkorera bingeza ahantu. Kandi ndakubwire David igifise intango gifise n'iherezo. Ego. Anche non mi spinge mia mani wa. Nada, karibu. Murakoze cyane. Karibu. Murakoze cyane. Karibu. Merci, ni sawa. Murakomeye. Bebe, ni sawa. Igihungu cyakuze. Umwana, ni sawa bebe. Papa, Banjo. Ijo dong. Ça va? Wakuje Mungu wawe yakutse. Sawa, kiganje. Pale, karibu. Murakoze. Bale ni karibu misasa. Murakoze cyane. Ego. Bale. Ego ntakibazo. Misasa nta kibazo. Merci. Bebe, horera. Wakuze? Chérie? Annie? Chérie? Annie? Chérie? Nta mwanya mfise wo kukumviriza mbisa ndengana. Nusubire kungora namaze gufata decision yo gutaha iwacu. Annie. Quoi? Annie. Marraine. Ibintu byawe ndagenda babwira. Niki? Marraine. Namaze gufata decision yo gutaha. Hari iki? Sishobora. Habaye iki? Sishobora. Annie. Nako ntagerageza muri runo rugo rwanjye. Annie. Yama nibaza ko imisozi afise ukuri. Sishobora kuresista kuri. Sishobora mbaze. Annie.
manzi ugabanya ishavu gabanya ishavu ndakumva ndagutahura gabanya ishavu ingo twicare ani ihorere ingo twicare ingo twicare tubivugane ihorere gabanya ishavu ani gabanya ishavu Chérie, bébé. ingo kibondo ingo mwana ingo ihorere hora nta na kimwe ihorere hora sheri ani raba umwana wawe ngena ariko ararira sheri ihangane mwana nukuri narushe ndabyumva ndagutahura ndabyumva ntuhore kubera ufashe decision yo gutaha muhira mani ntushobora kwibaza ibintu birengana ani ndagusabye nyumvirize urazi ko je nubatse imyaka 8 ibi byose mu rugo bigomba kuba ani uru rugo ni rwawe sugo wundi muntu uruke uje muhira waravuyeyo ugomba gusubira muhira mani nukuri narushe nakunagerageza narushe sishobora kuguma ngaha ndagutahura mwana wanje uru rugo ni urw'iwawe mwana wanje ugomba uruturusigire mbere ikintu cyose kiba muri uru rugo ntuzosubire kwiyumvira gutaha iwanyu rwanira urugo rwawe Sisi oui David, ngibiki ingorane nk'izi mu rugo urugo rugashyuka urashobora kutubwira icyabiteye hamwe umudamu afata ingingo yo komoka hagati urugo rwiwe dusigurire tumenye ibyo bibazo bimufise n'ivyahe bimeze gute birashoboka ko dusigurira ukaduha umuco wabyo bare nukuri nkuko namenye ndababwira kuva kare nako ntagerageje mu rugo rwanje ndagerageza uburyo bwose urwo nkarubukora ariko nkabona umengo ndiko ndasesera mu kiva uko bukeye ko bwije Jesse ntaho umugore wanje gute bare uko utangaye nanjye niko ntangaye ujya mubatse ntacyo ntakora ntacyo ntamukorera zinduka mu gitondo nja ku kazi bare nta kintu na kimwe namukorera n'ukuri oya iyo siyo ngorane mubatse nukuri ndakunda umugore wanje guhera hasi gushika hejuru ani tubwire mwana Marie niki Marie urabona je nogera kuri decision yo guta urugo rwanje ata kintu gihari nanje nivyo bintangaje Marie narushe n'ukuri narushe David ndamukunda kandi urabizi ko nabyemeye imbere y'Imana n'abantu ariko ibyo nkorera mu rugo narambiwe sishobora gushoka mfata decision nk'izo ata kintu gihari gute shobora kukubeshera David ni umugabo wanje mubazi uku n'ukwezi kugira gatatu uku n'ukwezi kugira gatatu umugabo mu rugo atazi kunywa icyayi muhira ingeza se sitado ibyo twari tubimenyereye nijoro arashika atevye agaca yishikira ku mahodi ntafungura no gufungura shobora kubibamwo gute umwaka wose sishobora kubiresista nukuri narambiwe sishobora kuresista umugabo adatanga umwanya n'umugabo wa hehe n'umwana ntamuha umwanya kiretse jewe basi umwana amubonera mu gitanda naho nyene asinziriye ubwanje jewe ntamuha umwanya nituronka umwanya wo kuyaga sishaka no kuvyiyumvirako ndimo ntamuha umwanya rero sishobora kubaho gutya David ufise inzu nziza ndabizi ico nkeneye n'umwanya wiwawe nta kindi ivyo bindundatira ivyo bindugenda uratira mu bantu ni bangaye bafise ingo zikomeye ngaha sishobora kubandanya mbana nawe bimeze gutya sishobora
sinshobora mama. nabyumvise mwana wanje nabyumvise. David ya nibi wari uduhamagariye erega uko ibitubwira twari tuzi ko ari ibintu bito kumva umugore hageze aho ivarizi ishika ngaho imbere y'umuryango. Byari ibi wari uduhamagariye kubona urugo rwawe rwakunaniye kujira. Pare shiri ibi bintu mvugana n'umuhungu wawe. niko Davi ukaduhamagarira ibintu nk'ibi ugasoma icyayi mu rugo ntukine indyo ugasoma amasitoko kuzuza nta mbono uzana imiduga yuzuye none birya abandi cyangwa uca kurya mu kabari. umviriza ndakubwira ndaguhanura ijya telefone uraramo ngo za WhatsApp mama ngo za Twitter ngo mama za Instagram ngo mama za Facebook ntacyo zikumariye. urugo nigo rwa mbere ibyo byose yaje abitaye yarondera wewe mu mwanya muyage mwicare muvugane iterambere ry'abana iterambere ry'urugo. Abaro nibo bayamaze burya ngo ukuri gushika mu kiyago uravyumva. taha uje mu rugo uraba umudamu mubaza uko yiriwe umwanya mufyinate none abo bazungu uri kuraraburaho umwanya hari cyo bakumariye muranahura na rimwe basa ukuri impande wagiye kurondera ukamuzana impande yawe mwegere umwiteho muyenga yenge mufyinishe uravyumva kugwa si bibi ikibi no guherayo rabusa umudamu w'ikigongo warahimutse wigeze umwitaho rabusubire mu bako urugo rukomera ufise kazoza uravyumva rabusaba ikigongo. Ani umugabo wawe ndemeye icyaha narakubabaje bihagije ariko kwabaye kutamenya. Ani ndakunda Ani ndashaka ko je nawe twubaka urugo haguruka mwana wumviriza umugabo tuba akarero kabandi Ani. Ani please Ani ndashaka twubaka urugo ngo tutigeze tubikora ndifuze ko twubaka Ani ndakunda umugore wanjye Ndagukunda no. umutima wanjye kugeza ubu ndatuje yo ntacyo mfise kimbabaje yo ubu numva amahoro adashira kuba ngufise sinoreka kuvyiratira naho benshi batifuza ko dukomeza tuzokomeza